que j'ai pas pu citer. Karibu cane turi 20h top. Umushitsi wacu ni Eloge Wirindizeye wo muri SOS Media, niwe responsable wayo. Muti kuki twahisemo gutumira abo muri SOS Media? Bon, kuko les journalistes muri SOS Media quand même bariga cane zirya question zijanye no Burundi, baratwinforma gose kandi iciza cabo bari anonyme. Gisigura yuko hagize ikiba canke bavuze ibintu bitaryohera le pouvoir, ntituza kumva ngo naka yafunzwe canke naka yagiriwe nabi. Hanyuma Eloge nawe ariko aravuga ntitugira tumukwegere, ari Colorado muri kano kanya, donc ça va, sinibaza yuko bari bumusange Colorado kugira baje kumufungira mu mpimba, ngo nuko yatubwiye ico abageologue bavuze. Hama parmi vos propositions harimo gutumira abageologue. Mwomenya yuko abantu bose irya sujet iraba baratinya kuyexprima. Déjà que le président lui-même les a menacés ouvertement ku mugaragaro izuba ryaka, avuga ngo bariko baramugwanya alors que bariko bavuga ivyo bize, comme si kuvuga ico wize canke kuvuga ikintu kiri scientifique égal kumugwanya we. Donc voilà, Rumata ndakubaze yoba yakubwiye Handel ariko arakoresha kugira tumuduze hejuru? Ego yabimbwiye, ndabaramukije mwese. Twako turavugana niko ndamufasha kugira duge. Nuwitwa Sengiyumva mugarambwiye ko dans 2 minutes canke 1 minute agiye gusaba ijambo. Namurunke na invitation kugira aze aduge. Akoresha yitwa Sengiyumva Lise. Ndayibona. Okay. Sawa. Yeah. Hama karibu gose, hama Landry karibu cane. Landry Nineretse, welcome. Bon, ndakeka notre frère Landry ntiyaba ari hafi, après tout ikiganiro ntikiratangura bwite. Munyemerere mukanya Eloge aduga, mbe ndashiramwo indirimbo ya Mudibu. Oui, karibu cane Eloge. Amahoro neza Reynold. Amahoro. Ndaramukije n'abariko baratwumviriza, umunsi w'Imana mwiza. Ego, umunsi w'Imana mwiza twese. Eloge muri Dakota. Non, Colorado. Oya, ubu ndi gutembera Colorado. Okay, good. Inkuru nziza cane gose ijya tunnel yabaye découvert très récemment nkuko bavyise, bavuga yuko ariho ikiba découvert. Hari ico mwoba muyizi ko mukaduha umuco mwinshi? Novuga icyambere Reynold ariko batwumviriza nuko nibaza ko abantu bose barabonye ibyashikijwe na President Evariste Ndayishimiye kubijanye na kijya kinogo, ariko je mbanze mvuge ko uretse ko ndumumenyesha makuru narakoreye mu bintu bijanye n'ubutare mu myaka y'ibihumbi 2012, 2013 n'2014 hariho projet nakorera ko y'abadagi. Hari ico ndabizi ko ibintu n'ubutare nakoreye mu bihugu Rwanda ko hamwe n'u Burundi. Sindi umuhinga mugabo nagiye mu ijyamyo miremire n'ibikorwa nabibonye, sinokwita umuhinga mugabo hariho utuntu dukenzi. Hanyuma ibijanye na bijya bya tubirakona cyane rwose, abantu se barazi ko hariho ishirahamwe rya risanzwe rihakorera ryimba, kandi birazwi ko hajyaye ndaza no kubigaruka ko muri Murehe cyo kimwe no hakurya hose hajabuka mu Rwanda cyo kimwe n'akarere ko mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi, hose haryaye hose kwatora ubutare niko Imana yaharemye. Nta nico ibijanye na kijya kinogo naho hari hasanzwe himbwa ubutare, ariko imbere yuko kumbure twovuga kuri ico kijanye n'ivyo, munyemerere novuga nti igitangaje kumbure mu vyavuzwe mugabo muri make nagomba kubabwira yuko nta kintu gitangaje ko ni nkuko bavuga ngo pastor canke padiri yasomye misa, ko hari ahantu muri burya kajya gace ko muri nord ouest nord est du Burundi dutoramwo
ahantu hari ubutare ni nkuko pastori bava ngo yasomye misa hamwe gatutangara canke padiri ngo yasomye misa canke pastori ngo yarembeje ikorane n'ahantu uko Imana yaharemye haterezwa kuboneka niko yaharemye hariho ubutare sico kimwe na za Muramvya atahantu uvuga ngo cyo bari gitangaza hagiye kutoga ubutare muri za Muramvya mugabo kari yakarere uko Imana yakaremye utegezwa kuhatora ubutare ziriya twate twumva mu bisanzwe ni hajya habaye n'ama etude menshi twosanga burya buri muri ntuza burya buri muri Kongo hariho na bumwe buri iwacu uretse ko kajya karere ko kinzahabu zirahari casterite irahari donc niko Imana yaharemye niko hari. Okay, donc hajya niko Imana yaharemye niko hari. Hanyuma zijya chiffre twumva nazo nizo niko Imana yaharemye canke harimwo ndenza rugero. Mvuye gusenga ku bantu bemera Bibiliya canke babakirisu barazi muri Bibiliya umunsi umwe umugore yitwa Maria yasutse amavuta ku birenge vya Yesu hanyuma buno nyene Yuda Iscariot ariko Yuda yari numu expert si tu veux kuko yari comptable buno nyene irakantifie buno nyene yaciye akantifia yaciye harura cara buno nyene ayo mavuta cara yakantifia cavuga ati aya mavuta afise ni biro bingana gutya ati hanyuma ivyo biro ubigurishije bigugwa amahera nganuku Yuda mu mutwi we yaramaze kuyabona yarayazi kuko yari mu expert mugabo bamba bari bariko baranyumviriza President Ndayishimiye ndamwubaha n'umukuru w'igihugu nabo ndetse na Rwasa yitwaye avuga ko yibwa amatora aramwemera nk'umukuru w'igihugu n'inyamuvuga nk'umukuru w'igihugu nanje ndamwubaha nk'umukuru w'igihugu ariko bamba barire cyane ntari mieux placé ni ari nta nagato ntari mieux placé ko abona ahantu buno nyene kangeranye nico Yuda we yaciye abona ko yari mu expert buno nyene agaca amenya ati quantité ihari niyi hanyuma amafaranga tuzokuramo naya haba mu mbabariye muhora mubibona no ngahaye ngira ngo nayo madeba yabaye muri iyi minsi ya Biden na ba Trump nazo tutobigaruka ko turafise ingorani wacu uravuga ikintu nkuko umengo uri kubwira abantu ntuvuga aho wabikuye president ntigeze avuga ati statistiques zatanzwe n'ikigo citwa naka hama iki kigo cagize ivyigwa kuva igihe kiniki yaravuze gusa ati yazovamwe amafaranga ivyo bintu naje novyuka nkavuga ntiyo ikintu mbonye nico kintu ofete gitangaje kandi tutezezwa kwiga mu masosiyete yacu twese tuteza kwiga ntushobora kumenya vyose nta muntu umwe azi vyose atari Imana yaturemye kuba yemera nayo nyene haba natayemera ariko yumvire urabonye ikinogo uciyumenya ubwo nyene inzahabu zizovamo ntunavuze uti hashobora kuba yandi mareya ico kinogo burya abahinga bavuga ati lo filon uko igenda d'abord hari ahishika igakata ikaji umoso ikaji buryo mugabo ikintu je cantangaje ni mwashaka gikomeye cyane ni ingene nsubiye kuri akararo ka Yuda president atari umuhinga ntavuze abahinga babivuza baribo ntavuze imyaka bakoreye ko ntiyerekanye ivyo bintu aravuze gusa ati aha hantu hazoba amaherangana gutya bimeze gutya atatubwiye iyo vyavuye ico ni ikintu gitangaje ariko ntikinatangaje kuko president Ndayishimiye nubwo ari umusirikare twofata n'umunyepolitike hama abanyepolitike hari ivyo bemerewe mugabo bamaze kuvyemererwa natwe turafise uburenganzira abandi bantu bwo ivyo bintu kubicarenjinga tukavuga nk'abantu tuzi ubwenge muri bike tuzi ibi bintu birafise ishingiro niko novuga. OK donc nivyo au fait yavuze natwe turafise uburenganzira bwacu bwo kugira ico twishuye mejeje gushira ko ntibiraba publier attends ingenda bishire hejuru ngaha kuri space abantu bo muri jimbere mu gatondo je pense ou hier soir en tout cas je nabibonye mu gatondo banditse bati kijya kinogo ijya societe yari imaze imyaka irenga 3 iriko iraca exploiter ariko jewe ukuntu numvise ijya nkuru sinzi namwe ko ariko mwavyumvise ukuntu bayitanze bari bavuze bati hari ikinogo buno nyene tugunduye ababirigi bari baranyegeje bakubita kwa amasima n'amabeton n'urubuye nka kujya abantu bari bagerageje kunyegeza Yezu aho yahambwe bakubise ko urubuye gutya aya hama kugira ico kinogo ntitukibone ico kinogo nico carimwo ngo donc ico kizu Burundi cose
mu nyuma ubu on vient d'apprendre yuko ico kinogo cari kimaze imyaka irenga 3 kiri exploité. Mwodusigurira Eroge nk'umuntu yabikozemwo ivyo bintu vy'amazahabu. Est-ce que urashobora kucexploiter pendant 3 ans mu nyuma ukacuvuga ngo niho ukikidécouvre canke hari ibintu technique tutatahuye? Societe yahakorera yitwa Bumeko nibyo isanzwe izwi mu Burundi. Iyo societe Bumeko isanzwe ikora mu bintu bijanye na n'ubutare. Mugabe cyuvuze Reno nibaza ko nawe ahubwo inyishu yifise ngaruka hahandi. Ibi bintu si president ari kubivuga ni na bimwe twarabonye mu ntuza mu kiganiro notre le journaliste senior burundais très bien connu Antoine Kaburahe, il a fait une interview, je dirais, non, il vous gagne éclair. C'est vraiment une interview éclair avec un géologue qui a tout expliqué. Na abatayisomye boyisoma kumbure woyibaha mugabo ico mvuga jewe nuko nkuko bivuze none inyuma y'imyaka 3 hanyuma president akagira déplacement mu Kirundo akaba yaje kubivuga dufise ministre wa ntuza wa ajejwe za hydraulique ajejwe mine en charge de l'énergie bakaba batari bwabwira abarundi bati ibintu bimeze gutya. Hama president wewe abivuze wamengo ni waki binata umengo niwe yakivumbuye canke yagitoye yagize iyo découverte. Rero ariko ntibitangaje ko umunyepolitike afite ivyo avuga. None ntiyavuze ko azoduhereza igitoroheza imyaka ingahe akishije kuri Regideso yirundi n'amatari yirundi kazi ngira ngo ni femine idashobora no gutanga amazi n'amatara ku banyagihugu bibujumbura la capitale novuga no economique ibamwe abantu benshi ari naho ifise icicaro. Ariko ivyo vyose aravyemerewe kuko n'umunyepolitike afise imvugo ya politike avuga, kandi iyo imvugo ya politike hose kwisi uzoba abanyepolitike umuntu avuga ikintu mugabo hariho domaine udashobora kuzana ico no kwita hasard. Urerekana vyavuzwe na naka bijya bintu vyari vyoroshe naho yoza na iyo societe hama igihugu ciwacu cyafise abageologue bavyize bahembwa n'igihugu ba leta niyo bari kuza kugira iyo exposition bakatubwira bati ibintu bimeze gutya tuzohakirira gutya. Nahandi ho nubundi ni vyabindi twama tuvuga ko twicaye kugahiye sinzi wavuze ati naho tukicaye ko muraraba tuzohaguruke ko umunsi umwe tuzohava duhema dukoresheje intuza umuntu wawe wepfo hanyuma gatebe kabore urumva nawe do biri jewe ngaruka hahandi aravyemerewe nk'umunyepolitike mugabo naho avyemerewe ntiyibaze ko abantu batiyumvira nk'umunyapolitike avyemerewe abivuge. Hanyuma ikindi n'ubundi muhinyuza n'abanyepolitike umunyepolitike asizwe yemerewe. Umukuru w'inama nshingamateka yavuze ati igitoro kiruzuye abantu bakinyegeza mu mazu abandi bakigishorera mu Rwanda imipaka twugaye. Hanyuma premier ministre avuga ati nta madovize dufise cyo kimwe na ministre ajejwe ubutunzi. Hama president nawe nyene abarojwanya muri yavuga ati nta madovize dufise muga nawe nyene akavuga ati nabashaka kuntobera. Mu nyuma ministre nyene wa energy we warabikusanya azana ivyo bose bavuze ati nta madovize tugira ati mugabo ni umutekano wanashaka ntizifashwa gusa zyanafashwa na bamwe mu rwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi mu bijanye no gukingira umutekano. Ivyo sibanga umukuru w'umugambo uri ku butegetsi yavyivugiye ati twashima imbona kure kubona zafashije gukingira imipaka. Donc turafise abantu turafise imirwi 3 ihari ishobora gukinga tudashizemwo iperereza ibihemberwa kandi rifise abantu babizi. Biragoye kumva rero ingene nk'ivyo wewe uvuga ngo ibitoro ngo abantu babinyegeje mu mazu bindi ngo vyashotse hana niho ndi ijwi riguma ryikata Eroge raba sinzi kuri kure abanyepolitike bafise gwemere mugabo twe nta
ubu uriko uranyumva? Ubu ndakumva neza ariko kare vyariko birikata nibaza ko twumva moitié y'ivyo bariko uravuga. Okay, sorry. Nari mvuze nti abanyepolitike ubu ni sawa? Reno ubu ni sawa? Bon, sinzi abandi bamfasha kwevaluangiranije ntariko ndumva neza mais turabumva. okay good. Uranyumva jewe neza ga? Yego me ndabumva. Okay. Nariko ndavuga nti abanyepolitike bafite ivyo bemerewe nari ntanze akarorero ko kubijanye ko Regido iyo itagishoboye gutanga amazi n'amatara muri Bujumbura honyene muga kavuga ko Regido zizozana igitoro kandi bizoshoboka haheze igihe ntivyakozwe twabonye ukwivuguruza kubijanye n'ivyo naho cyo bari kumbura ari indi topic muga twabonye urumva umukuru n'amashinga amateka avuga ati igitoro abantu bakinyegeza abandi bagishora mu Rwanda n'imipaka tuyugaye tubona umushikiranganje w'ikigaga ca leta ajejwe ubutunzi avuga ati nta mafaranga dufise umushikiranganje wa mbere avuga ati nta mafaranga dufise hama umushikiranganje ajejwe ivy'ibitoro nawe avuga ati nta mafaranga dufise mugana nyene akavuga ko bakinyegeza hama ndavuga nti uravye dufise abasirikare gusa dufise abapolisi dufise n'urwakwa rw'umugambi uri ku butegetsi mbonera kure rubafasha gucungera ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu no gucungera imbibe nkuko umukuru w'umugambi uri ku butegetsi secrétaire général Reverien Ndikuriyo yabivuze ati tubashimiye imbonera kure kubona zafashije gucungera imipaka dufise izo nzego zose zishobora gucungera Uburundi ni buto kumva yuko abantu boja kunyegeza ibitoro mu mazu hama ntagire babafata ntibiboneke ni ibintu mugabo ndikonerekana ko umunyepolitike afise ibintu yemerewe kuvuga nk'umunyepolitike ashatse akanabesha canke akanuza inkuru nkuko tuvyita mu Kirundi akanuza inkuru ariko natwe nahacu baba mu gihugu baba bata mu gihugu baba bemerana n'abatemerana ku kintu kiboneka tukavuga tuti turemerewe na twebwe guheza tukagira ico tubivuze canke tukagira ico tubajije kuko nabonye biraryoshe bijya bintu bagira vya conference publique n'ibintu nkunda naho navyo nyene kumbura uko bitunganywa vyotegereje guhabwa ngira umwanya ukwiye abantu baremerewe kuvuga mu rupfasoni no gukwesheninga ibintu tukabicarenjinga nico mvuga ariko president nk'umunyapolitike aravyemerewe mugahejeje kubivuga kuko nari mvuze ko ibi mu bisanzwe byari kuvugwa n'abahinga tubafise abahinga leta ihemba abageologue Uburundi bafise abageologue apana babitirano canke biki barabifise twibukanye ko imbere yuko kumbura ibintu vy'indero bigenda biratituka gatoya burya mu karere n'abakongomani abanyarwanda bose imvuze ntuze baza kwiga hajya mu Université du Burundi vya geology ivyo ni ibintu bizwi n'abandi benshi mu karere baza kwispecializa burya tufise abageologue bakomeye bo bari kuza bagakantifye bakatwize gutya bakabimwandikira hama nawo nyene akabasita akavuga ati naba babimbwiye aravyemerewe ariko batwemerere rero natwe tuvyibaze ko hanyuma kandi vyaranditswe nibitashika bijyavuze naho nyine azo bitangira insiguro urumva eroje we kubgawe politique ofete baremerewe kujajura niko no vyita bakaba baraturyohera batera inkuru baduha ama espoir donc n'abageologue batamubwiye canke abandi ba scientifique mugabo ukacuvuga uti reka tumuha umwaka hanyuma azoca tubwira ko vyapfuye ashobora kuvuga ati bantobeye nk'ubu kare yavuze yuko bari abazungu bari banyegeje kijya kinogo d'ailleurs reka nshire ko agaparenthèse abantu bariko barakurikira kino kiganiro igituma nashize ko les mines du roi Salomon ni kubera nuko muri Afrique de l'Est surtout des grands lacs bavuga yuko ariho ujya mu Reine de Saba yagiye kwa Salomon agiye afise amazahabu menshi n'amadiyama n'ibiki bavuga yuko amamine yiwe yari muri aho Nile ivuka hama tukaba tubizi yuko ari ibihugu vyama bigwanira kuvuga yuko aho Nile ivuka no Burundi u Rwanda Uganda bref les pays des grands lacs donc izo mine zuko iwacu huzuye amazahabu vraiment zirahari kandi n'amakarata arahari ico cari cambere rero igituma je navuze Salomon ntiyaratungishijwe n'amamine burya Salomon mine yiwe yari ubwenge bwiwe yari ukuntu ajera amahera yiwe ni navyo vyamutungishije Salomon ntiyatungishijwe n'igitunere kiri ahantu bizare muri Israel canke ibiki oya yatungishijwe n'ukuntu yajera rero c'est ça titre nuko nayigize bagenzi ko harabambajije ati izo titre n'ibiki titre ni kuvuga nti bugira umuntu atwara igihugu abantu bagukundira comment tu es stratège canke ukuntu ujera ico gihugu cawe canke les biens publics après tout
umuntu atwara igihugu ni wa gérer la chose publique donc amataxe yacu si kuyagura guci ça c'est pas Salomon mais ni ahubwo ni kuyagwiza umwimbo donc là je viens d'expliquer le titre donc ero je ngarutse kuri question yanje wowe wari kuvuga uti baremewe kujaju kutubesha umwaka uheze baca bagira aca avuga ati hari uwundi murundi yantobeye canke yari umuzungu canke yari umubirigi hirya yejo akazotubwira ati canke bizoca bigenda gute tuzokwama muri ivyo mu maseri azaravyura agastori ubivuze neza ntitwokwama mu maseri ahandi nibi reka ngaruke ku masosiyete ubundi bo umuntu ko anta normal umuntu dufate atezwa guhema kugira ngo abeho urabibona ego dutanze uburorero dutanga uburorero bw'ibintu bizima bibaho byabaho en temps normal mais au Burundi ne sont pas en temps normal parce qu'on peut mentir et ça n'allait hanyuma nta numwe none twabonye ikiganiro Jérôme Niyonzima l'actuel porte-parole du gouvernement avant d'être nommé hari ikiganiro yagiranye na president ikiyago cari kiryoshe aramucalenjinga gato mugabo president vyaranse Jerome ndibuka ijambo yabaza ati none kiri he yamaza president kamuga ati igitoro kirahari twagifise Dar es Salaam mu bitoro amantuze yiwacu aruzuye amastoke Jerome akamaza ati none kiri he ko tutakibona hanyuma president akamubwira ati kirahari muga Jerome akagerageza mugabo rero kubera yamwishiye ngo kiri hajya mugenda mu gitoro voilà nico niko ndakubwira ahandi ntivyagenda kurya inyuma harya hari kuba commission parlementaire mugabo bantu iyo commission parlementaire izobaho gute mu gihe dufise icegera cyambere c'umukuru w'inama nshinga amateka umupfasoni Sabie ateka ari iyumvire kubabuza kubaza abakolege biwe ico niho ndiko ndavuga anta normal arabiye politique bose barabesha mugabo baragaruka bakamuhinyuza inama nshinga amateka niyo ya mbere ko iserukiye abanyagihugu kandi yitwa kurimwe abajijutse burya abanyagihugu bo tubavuga muri rusange baragaruka bakamucalenjinga iyo nama nshinga amateka n'izindi nzego harimo ayandi ma commission twabibonye Etats-Unis muri imisi vyabaye barashe Trump ujejwe service secret yari imawe mugamvuga anta normal mugabi iwacu ntituri muri temps normal iwacu muri bamba barire bon hari ivyo ntashaka kuvuga mugabo mugabo ntituri muri temps normal des sociétés actuelles et pourtant turafise kuva kuri uwo president wacu Evariste Ndayishimiye ndamuzi contre tema ivyo benshi bibaza n'umuntu d'abord azi administration tubonye aho yaciye yabaye ministre wa intérieur yakoze muri cabinet kwa president ni nawe kwibukanye ko yafashe ari we ibiganiro hagati ya FNL na CNDD-FDD azi burya n'umuntu azi administration kandi n'umuntu azi ubwenge yarize yagiye kwishuri yarize droit rero ukwazi ubwenge ukwazi gusoma ukwazi no kuvuga botegerejwe kubimubaza hama akavyishura akazovyishura kandi atababaye katababonyemwo abamutobera abo bamutobera nabo nyine akabatubwira hama akatubwira igituma atabafata hari ikintu gitangaje president yavuze ati je sinzofata mbere ati ndaye wese ndabaheza mu munyororo mu buroko ati murabo dukorana wow rero president urumva ko ahubwo ubuye numva akunda bamutobera none wewe ubuze uti mushaka kuntobera mugabo naho muntobera tuzobana wewe bana n'umutovya mukabwira kandi yavyivugiye ati je sinzobaheza mu munyororo ati igihugu cyo hahombera muzosubiza izo mwije gusubiza bije mu kiga ca leta ndabahe nayandi mabanga none uridoga nk'urugero ngo abantu baodeka ngo bivya amafaranga aya naya cyangwa ukidogera umuntu imbere yavuze ibintu vya office d'État Burundi ingene vyagenda mugabo abantu bahatwara gashasubira kabaha ayandi maposte nivyo bo kumbure nivyo twogarukako mugabo ni hahandi nyene je ndavuga turi muri bo CNDD-FDD bivuga kenshi bati amatora ategurwa n'ayandi tuvuye mu
amatora uyu umunsi ukurira inteplan yo amatora kurikira burya naco kibazo ubu dufise kuva president umunsi yatogwa baciye batangura gutegura amatora ingene biri gucika na je nako numva biri gucika ariko nibajije ko rijewe nafise yajamwe ya 2025 na 2027 Eloge naho biriko biracika woja ahantu hari rezo neza Rumata baco nibe Landry sinzi ko muriko murumva Eloge ndabumva neza mu kanya ubu yagiye ariko okay ariko biracika yagiye ntakiri no ubu yagiye ariko mu kanya gaheze byavuga bicikagurika tubura amasegonda makeya mu byari karavuga urumva sije jenye oya siyo wenyine okay randi nakurungikiye ko host sinzi ko ayibonye ntawe nawe bwabone murambabone kandi attends cyangwa ngire nje nsama problem ya connexion okay Rumata turakumva neza wewe mwese na Landry karibu cyane hama merci kose kwa mamumfasha hama umuntu ni magiriranire ndashimiye n'abantu bose bariko baratwumviriza vraiment je ne peux vous remercier assez sinzi nico nokora imana ibahezagire numviriza amavi yanyu mwese kuri izimine zizokiza igihugu ico muvyibaza ko kuko twe dusa nk'abaheta abantu batashimye iyo découverte ihejeje kuba kumbi maze 3 ans izo etude narumiwe president ko avuga ngo wenyene yarigiriye izo etude ndavuga yavyize ryari ivyo bintu vyo gupima matière ndihorera urumva kuko urumva tuguma twandika utumenga tuko turamuca intege kumbe nta muntu atoshima kuronka 50 millions de dollars net zinjira mu Burundi muri ekonomi ya kijya gihugu imana yobifashije vraiment Blaise la parole est à toi urakoze cyane sinzi ko nyumva ndakumva neza cyane gose ego nje mu bisanzwe iyo suje nayivuze ko umwanya muto ndakawuka kuko nabona umenga nta na intere ifise kuko ubiravye umenga hari nk'ico je no kwita operation com hari situation nyinshi ziteye ikibazo uyu munsi entre autres ibintu ubona abantu babura amadovize yo kwimporta ibintu de produits de première nécessité hesama baravuze ko habuze ibyo bakoresha mu gushobora kuvura abavunitse bakora ku maplatre ariko nibaza ko ivyo vyaduze hejuru kuko peut-être vyo vyageze ku rwego rwo rukabije ubundi hari byinshi bibuze ivy'igitoro byo tuvyihoze mu misi yeze vyari byashitse mwaravyumvise hanyuma mukaba muzi resolution médiatique z'umukuru w'igihugu mu misi yahera aho wenyene yivugira yuko abo bakorana bamukorera nabi banguwa atazopfa bakuye ahubwo ikizoba cose bazohurira hamwe nimba azogira ingorane yo gushobora kuva ku butegetsi ntumbaze ko uko yashatse kubisigura mu warumva ko avuga ati bipfa dupfira hamwe bikira dukirire hamwe ntimwangoye ngo muzokora amakosa nzozana bakurana basubirize mais ça c'est pas un message rassurant d'un président mugabe ayo ntuza y'ama communication tusaba tuyamenyereye si rya mbere yakoze surtout ko rimwe rimwe iyo dukoze n'amakomantere nk'uko akabimenya sinzi ko ari twebwe canke abayishuye canke abandi basanzwe baganira nabo bakamubwira nk'uko natwe tuvuga kesha aja ko ntuze mu ma discours yiwe iyo yagendeye abantu canke yagiye ahantu gukoresha inama uzi ko atamusi n'umwe tutumva discours ziwe yamaca abifatira mu gahanga kabanga abo bantu bariko barasamaza abantu Burundi ibintu bifashe neza patata ibintu avuga byo ntibibura ni vyinshi surtout ko kenshi ivyo biba bikwiye gukorwa na communication ya présidence je novuga ntare wagahora akavuga bikenewe donc moi je revenais ko kuri ivyo nanishatse kubabwira ndababwira nti iyo sujet sinayivuze ko kanini ya kuko nabona umenga ni operation ko matacho yotanga ku vyo umuntu asanzwe bayifuza kumenya byo mu Burundi je nashaka kubaza nimba umukuru w'igihugu wenyene abona ko abarundi ivyo twifuza ari uko igihugu gitera imbere atari kubanza kurindira minimum akapfuma agurisha akaro ka mbere kamantoze kama minere hanyuma tubonye ari ikintu gihindutse tukabona tuti igitoro gisike kiza afro no kugabanuka cagabanutse parce que tumaze kuronka amadovize ntoza ama minere menshi nkayo yashabisa nka vya bihugu
birimo igitoro cinshi donc igitoro kibaye cinshi ce sont des devises ziba nyinshi ugasanga ari ibintu bimwe mu gihugu bice bigenda neza tukabona ibintu biriko biragenda neza agaca tubwira ati harya rero je nase kubibabwira burya twarigeze kuba twaratoye minera ahantu aca dutanga kuvuga tuti umukuru w'igihugu n'uyu twashaka aratora ibintu bikenewe mu gihugu ko ni intoze n'itunga ry'igihugu sasa Blaise ntaguciriyemwo Eh, umbabarire ndagupoze question ku eh, bwawe kubera iki byamaze 3 ans biriko biraba exploité aha hanyuma ubu nyene zirya chiffre za 50 milliards de dollars zisohotse uno musi aha hanyuma akaca avuga ati niho nkibidekuvra mu nyuma ni umubirigi yari yabinyegeje mu nyuma ngo ni umurundi yari yabibikishije buri aha munsi umukupable w'igituma tutariko turatera imbere ku bwawe ni kubera inyishu iri mu kibazo cawe ikaciba no mu nyishu natanze nk'itangura opération com qu'est-ce que tu voulais en fait il faut ko atanga une information ibasnozeye nova gute iba base sur le moment kugira abantu bace baguma bavuga kuri ivyo bintu ibindi bavyihoze tuzi ibintu bigoranye mu bwene bingana moi personnellement je trouvais yuko ari opération com ikindi naco umuntu arashobora kwibaza ati kuko n'umuntu ari peut-être ngandamwihenda ko n'umusitratege ivyo tuko turiyumvira twebwe twumva umenga ni umusitratege numaca ubwenge aradukaruma ntuza abategetsi bo muri izo si dusanzwe turimwo tuzi ko bakoresha n'amaseyi akabijamwo juste kugira bamanipule l'opinion ça ce sont des trucs zikorwa n'abantu baciye ubwenge des stratèges mais à ce moment je me dis nibaza ko atari muri urwo rwego nimba atari muri urwo rwego naho il a été dupé donc hariho abantu bamuhenze kuko harya abantu baba bashaka amajwi canke baba bashaka ivyo kwitonesha imbere mu gihugu mukuru w'igihugu si bake kuko n'ikimenyamenyo biravye sinzi ko mwabikurikiranye mwebwe burya se abategetsi bamwe bamwe babijejwe bijya bintu bari muri bijya bintu umushikiranganji w'ivya mine aho yaja hose ntibaba bari kumwe on se demande kuki we ataba arimwo surtout ko le mec avec n'abo muri OBM information bari bazifise ko amantuza amapla barayafise amakarite barayafise information bari bazifise ko hariho reminere nkuko ntoze yaraheje kubivuga ngaho mu kanya bari babizi ko hama habayeho mantuze amahosheshe surtout ko kenshi iyo amahosheshe aheze baca bayabusha donc nta kintu ca secret cyaba kirimo sino togaruka umunsi tukibaza jewe ndi mu bantu bake bama bitayeho kuraba ivya bije igihugu ashaka kufa bayisohoye nama ndabarinye ijaye n'ibintu biva mu maminere kenshi n'amafaranga batora au hasard ukavuga 3 milliards akaba ari 3 milliards toutes les années ari 3 milliards imisi yose mais on se demande aujourd'hui ni kere twaba tuvuga ko dufise irihe ya mahoro ari hariya hejuru umuntu uze muzara umuyinga tererane twabonye sama kabihagarika mu nyuma ngo yasuye kubigarukana amafaranga yayo ari hehe nimba tuzovuga ngo batoye korta quelque part hariya kasama hayo nindi ide bomba barembwa ntisa ari bisuko turavuga ijanye n'amantuza n'ama energy donc electricité basohoye ntuze message abo kuri menga ni ntuze ikiriho ngo hasohoze ngo habonetse ngo amamega mashasha amantuza baya bayita ikimenga ndanayiba yene bayita amamega ngo mashasha yongera kube bari basanzwe bafise ngo ikibazo ca electricité kiratorewe umuti umuntu aja ngaha agaca atama ngo birakunze question ni imwe yego nivyo barayarose kandi ntibabisha vraiment araja ko twamatwa abeza ajiji zande zikiyongerako ikibazo kumenga ntibakarikira ko na population yiyongereye sasa de deux ntibashobora gutahura yuko n'ama demande yiyongereye aujourd'hui on a des sociétés zikeneye iyo electricité kera ashobora kuba atazari zihari izo société canke ntizari zihari zarongereje production zirakeneye cane cane ubwo buryo zirya nzu n'ama etage yirwa rubakwa hagiye Bujumbura ntakeneye electricité donc muri ico gihe nimba mwari murindiriye dufate dans 5 ans mukarindira dufate nka 10 mega Muyo myaka 5 zo 10 mega zitabonetse ahubwo mu myaka 5 muzoba mukeneye 20 parce que muri iyo myaka 5 hari abantu bazoba bariyongereye ko bakeneye ico iyo electricité donc le fait yuko baja ngaha bashava ngo ibintu biratorera umuti ça m'étonne donc ni ama communication ariko ndavuga mu kanya twibagiye ko nayo ma exploitation y'ama minere bariko baratubwira nayo nyene asaba energy ikomeye iyo nayo ntayo turaronka kandi nayo ni kwiye iyo dufise n'ivyo iriyongera ku munsi ntabihakana muga ntibiri suffisant na gatoya surtout ko n'ama infrastructure yayo yashaje kandi akenera gusubirwamo n'uburyo bwinshi cane bukenewe kugira ngo bisubirwemo nibaza ko ababaye Bujumbura mu bizi muhora mubona ibipoto bitemba bikamara n'igihe bitaragira
bitarasubizwa aho vyari biri intsinga zishika hagahera igihe zidasubiye gusubizwa aho zari ziri ivyo vyose vyerekana yuko ikibazo kiracari no muri infrastructure non seulement no muri production ya energie donc nuko je nabibona nibaza ko ikiganiro nicabandanya tubandanya tuganira mbese Ego, Blaise, merci beaucoup pour ton intervention. Kandi n'abariko baratwumviriza bose n'abaza gufata ijambo, ntituza gusa kwibaza kuri ibi vy'aya mamine n'iyi tunnel izohava isova ekonomi y'Uburundi. Murashobora no kuvuga ku bindi bintu bavuze ko bizoza bidusova, comme korora inkwavu, korora isazi ngo biri très rentable aussi selon le pouvoir en place. Igitoro kirahari alors que abantu ntaco babona, isukari ainsi de suite. Landry, la parole est à toi. Yego, merci Reynold na Blaise. Muranyumva neza? Yego, turakumva neza cane. Murakoze. Hope yuko umutumire wacu kugaruka. Eloge ko turacamufite ibibazo byinshi n'ibyo ashaka tuganirira. Yanyandikiye yuko Eloge arafise problème ya network yiwe canke ya ordinateur, bariko barandikirana kugira ashobore kumugarukana. Yego, turamenyotera nawe tumubaze. Alright. Mugo anatanda ko azarika ngira ico nshikirije nanje. Byinshi kumbure sinza gusubira mu byo Blaise yavuze mbwa ico duhurije ko byinshi. Icambere tworaba ni timing y'ijya nonso aho yabereye. Ryari ijya nkuru yavutswe. Naba nihenze hari hagati mu ndwi iheze apani turiko turangiza no munsi. Muri bimwe mukuru w'igihugu amazimwe iminsi bita caravane inkebuzo. Sinzi ko mwabonye irasiyone tout le pays agendera ama coopérative, abarimyi, aborozi, les entrepreneurs etc. Amaraca mu Kirundo, boum, découverte RK turatoye ikintu gishasha comme si ça kitahora kibaho aroka ari ikintu nkuko nandi makuru yabandanye bivuga kimaze imyaka ingahe kiko kirabetswe. Donc timing de l'annonce vyerekana cyane ko ça fait partie de l'opération de communication aho le service de communication de la présidence j'imagine ziba ziriko zirarondera des nouvelles sensations zishobora gufasha inkuru nziza ziremesha reka tuvyite guto inkuru muri kino gihe hari amakuru mabi menshi gati turakeneye akusuyo inkuru iza itanga umwizero itanga icizere canke agakuru keza yuko Uburundi turi pays émergent, pays développé, bientôt on va y arriver avec cette somme estimée en provenance ya bino bintu tugiye kogorora. Donc il fallait le faire de cette façon kugira ngo iyo nkuru passer auprès de l'opinion. Ça c'est un. Ica kabiri mugabo vyakozwe nabi nishimiro canje byose ngo ni opinion personnelle ni caci gitangura no gutera makenga benshi ni contradiction mu biharuro vyashikirijwe. Mwese mwarabivuze mwaragarutse ko les chiffres qui ont été avancés zari ziteye amakenga menshi ugiye gasubira no kubiraba uno munsi kwa 10 jours 2 semaines après gasubira kwiyumvira kuri zirya 12.7 tonnes zavuzwe bakavuga 50,000 milliards tanto bakikontredire handi ngo ni ku kwezi handi ngo ni ku mwaka handi ngo ni par semaine umuntu akavuga none izi estimation zavuye he umuntu ashobora kwiyumvira ibiharuro mu mutwe wiwe akagira calcul agaca araba le prix sur le marché international agaca afata 12.7 millions de tonnes fois le prix du tonne de cassiterite du coltan. Sorry, harimo manque de professionnalisme, harimo gusuzugura les scientifiques n'aba experts muri iyo domaine kuko nta muntu yiyadukiza ngo avuge bijya. Mugo yo wibutse ko ari opération de communication politique aho cubitahura. Mugabo ahandi mu bisanzwe ahana hari asiko bigenda n'igihugu cyo cabito. Admettons même que c'était le cas. Cyane ko ari ivyo. Hariho procédure na processus ibintu bicamwo hama nizo données iyo ziramutse ziboneka hariho na façon de communiquer sinibaza ko uhamagara aba youtubers bose bari Bujumbura n'abandi bari mu gihugu ugacubereka inkuru igaca icika viral igakwira isi yose donc umuntu nka wewe Reynold akubaze usanga mu nzu ngaho gwa uryamanye umuriyaridi w'amadolari ucuza ngaho gacugira space ngo utarafise umuriyaridi jamais de jamais sinibaza ko ugira ibintu nk'ibyo twese twoca tuzi wawe igihe twukumva ngo rero ndaryamanye muri yari $1 ngaho mu nzu donc bisigura ko n'igihugu kirakingira ubutunzi bwayo naho byo bari byo admettons même que c'est vrai hariho ukuntu bikogwa mwibanga bagacishamwo inzego zibijejwe hama iyo nkuru igashikirizwa buke habaye amakontra byacitse mu muco wose. Ikindi cya gatatu cantangaje ni avant mvuga imbere yo mvuga ukuntu abamesha makuru bavyifashemo ni ukubura abahinga les experts dans le domaine mais c'est le silence total
personne s'est exprimé gushika n'ubu ntibari exprima nawe watubwiye ko bamwe batugoye bakugoye kugira bashobore kuza kwiexprima nga umuntu ngira twaronse ashobora kugira ico avuze numwe iwacu Antoine Kabura yarongera akagira rya interview mvuga d'éclairage agatanga umuco kuri ku bintu byinshi bijanye na kintu vya sino apa kandi je personnellement ndababazwa kubona urya muco watanzwe n'umunyamahanga watanzwe umenga n'umudagi y'amatara mu birigi yarariho muri dossier hariho umujournaliste ntagira mvuga izina buno nyene ariko aragira ama interview biriko biramutwara umwanya mwinshi kuko nka interview imwe imutwara 3 jours ariko nta ngorane yambwiye yuko ahejeje enquête yiwe je crois que ce sera l'enquête la plus approfondie sur ce sujet ayihejeje azoca azanga muri Space tumupoze toutes les questions ubu nari nahamagaye kuko yakoze mu madomene y'amamine kandi kuko nawe nyene ariko arinteroja abageologue batari baki ariko il y a un dossier qui est en train d'être fait kuri irya sujet niba baze ngo ibintu bizokwijana gutyo hoye justement absolument bariko barakora ntugira ubwoba nuko batarasohora ivyo bavuze donc ivyavuyemo ni vyiza cyane kandi ça me rassure noze kwera kirasura na benshi kumva ko ariho benshi ariko barabikorera ko ega misazo nuko nyevye ateza kugenda avant ko kugira ya Intel annonce kandi je novuga ntibihute kugira scoop imwe iza muri 2 semaines canke mu semaine imwe afate tout le temps qu'il faudra amaze sur les dossiers complets et exhaustifs de A à Z azenga tugani asore document yose sinzi ko ari gitabo canke azoba ari interview mugabo aduha umuco dukwiye mugabo turakeneye toujours kumva aba les experts dans le domaine William Katuvuga ati William Loge imbere uko agenda igihugu irafite abageologue benshi abadocteurs abaingénieurs baminuje barangiranye ariko on ne les entend pas sur ce dossier espérons que le journaliste là utubwiye azobaza kaduha amakuru ico ni ca gatatu ica kane nagira mvuge ni à part kera hariho sinuka ko ari journal canke un journaliste yaratanga le médaille de la honte et le médaille de quoi c'était 2 médailles imwe yatanga ku bantu bakoze ibintu bimeze nabi médaille de la honte n'indi médaille d'or menga ku bantu bakoze neza antwa médaille d'or yoronka iwacu na SOS Media baragerageje aho bageza kugira ino gutanga umuco éclairage kuko l'opinion ni ici bikeneye au-delà des effets d'annonce shobora kuba zikozwe n'abanyepolitike Loge yatugiye ko abanyepolitike ariko bakora nyene bama bakeneye kuvuga ibiryoshe n'ibisose n'ibihumuriza umunyemesha makuru aritonda arashishoza aratohoza aragenda akabaza aha babibona gute aha babyimva gute the scientific evidence donc le support scientifique derrière ça ni yahe akazana des chiffres amakazana intuze rero kumbura no munsi y'abanyamugaba babaye benshi mu gihugu hari ababikorera sinzi impamvu babikorera ko mugabo hariho benshi bavyitwayemo nabi mu bamesha makuru n'akajyo ko kubavunira urwete nyabuna mwikebuke ntimugende mura huruduka nibivuzwe byose muca mubishira ma chaîne YouTube n'ahandi ariko mwe mwitonda mushikirize inkuru mwashishoje ica kane ari naco presque nkishandangiriza ko ni ikintu kijanye na opacité donc manque de transparence muri secteur minier kandi ikiyo novuga nti kumbure sikiziziye gusa uburundi kiri no mu bindi bihugu ntikiri mu Burundi gusa turabona ino secteur kenshi na henshi mu bihugu bimwe vya Afrika canke vyinshi ahubwo novuga nti aho secteur minier iri bien géré ni hake par rapport aho biri majere tutarenze kuja kure hirya muri Congo bavuga ko dufite igihugu kiri cambere gitunze en termes de richesse en ressources minières mugabo aho les facteurs zituma murambarira ubwo butunzi budashikira umukongomani canke umunyafrika ari nyinshi no mu Burundi rero niko bimeze no munsi hariho ibintu byinshi cyane bishobora gutuma naho ijya nkuru yoba ariyo naho zijya 12000 tonnes zoba zihari etc ijya le secteur minier ntishobora kuba bénéfique ntishobora kuzanira karusho ntishobora kubona ikivuyemwo igihe abahinga badashigwa imbere igihe ubu la gouvernance izomeze kwimeza no munsi igihe la crise de leadership tuzi ihari izobikemeza igihe atazoba ariho espace civique et médiatique iri rassurant pour tout le monde kugira ngo nashobora ibiganiro bashobora des débats bashobora des investigations uno munsi atezo ko ari une équipe de 10 20 30 journalistes des experts dépêchés pour comment dire approfondir la question hein bien sûr un environnement comment dire d'affaires le climat d'affaires attractif kugira ngo des investisseurs babifitemo umutaye na expertise baze bagiremo ntuze baze bayishiremo imitaye bavye exploiter kumbura mu myaka 3 canke 5 tubone ikivuyemo ngo sinzi ko mwibuka muri game interview
d'après ce que j'ai vu qui m'a personnellement scandalisé nuko bari bavuze ngo d'ici menga hariho ikintu kimeze nka échange entre le président et le responsable de la compagnie. Donc d'ici 6 mois on pourra voir les fruits de cette exploitation. D'ici 6 mois amezi atandatu ko biri hafi cyane ko babigize bitumenga ni affaire nyene kuri bonane na Noël tuzoyicelebra ayo mamiliyari atangiye gushika parce que je doute fortement. Haronce ngira ko mvuge nti ivyo byose izo conditions tabayeho notamment la gouvernance, la transparence, gushira imbere abahinga, la compétence, les études techniques n'ibindi. Ivyo byose nibishobora gushoboka no kwihenda. Hama ikibazo canyuma ca nibaza umenga na Blaise yari yagishika uno musi hariho ikintu umenga ni novuga gute euphorie canke twese turiko turavuga découverte de Kirundo etc ibyo mu Kirundo qui n'en est pas une par ailleurs nta découverte irimo haba ntaba ibintu byamyeho etc mugabo mbega kumenga twaciye twibagira d'emblée d'un coup le nickel de Musongati nayo gute nickel de Musongati imaze imyaka 70 sinzi ni imaze ntayo nomeye je nzi ico nzi nuko nakuze numva mu Musongati no mushaje numva bavuga Musongati yaciye icika périmé yarataye igihe ntikigezweho cyane. Mikel de Musongati, on nous a dit et répété que ça va révolutionner. Le Burundi abrite 6% des réserves mondiales de nickel, etc. Il y a des préalables, on va faire. Ama contre amaze gusinywa par rapport à ce dossier, ngira ntangira ukwangana. Aya nyuma umenga c'est avec des Australiens. Je crois même pas plus tard cette semaine, il y a des Australiens qui sont de nouveau venus, qui ont été reçus par le ministre des Énergies et Mines, bavuga ko baje kuraba entre autres bavuze muri general ntibavuze ibibazanye ibibenteresa ariko ashobora kuba arimo ivyo vya nickel hamwe na bijya vya murehe mu Kirundo mugabo niyaba uko jeyo nibaza nicumviro chanje personnel mu gihe twananiwe gukorera kuri nickel ya Musongati tumaze imyaka 50 byaratunaniye uno musi tuzoshobora ku exploiter casterite na colta ya murehe mezi atandatu. Je doute fort. Je suis là. Nous on demande Reynolds. Nous on gagne du space kuri bonane. Nitwa batwatanguye gukora kuri ajya mahera. Je nanzo basorora mwese. Urumva bonane ntazo baragira. Tuzobasorora mwese. Reka ngeze ngaho. Twagize 50 millions fois 6. Donc n'imiburiburi azoba ari haga 300 millions kicaye hajya muri Berbe. Ego, merci beaucoup pour ton intervention. Rumata, si tu as un truc à dire, tout est une seconde, vas-y, rapidement. En fait, quoi, quand on va compléter kuri bya Landry kuri avuze cha Nickel. En fait, histoire ya Nickel ni scandale ikomeye yahavuye ivuga umwanya mutucirahora sinzi ko mwibuka les histoire y'indege na ntuze na societe yitwa BMM International ibintu bya societe yari muri South Africa hagiye ibintu by'amanyanga no gusuma n'ibindi ni hariho ntuze contrat d'exploitation yari yasinywe na Nkurunziza never shit ubwonye nayo imisi mikeya c'était le 3 mars 2022 abarayi revutse. Il y a quelque chose de bavuga ngo yari ntuze conflit d'intérêt donc il disait bah c'est le les hommes pour le moment sinon magirize kunaki uza kuvyumva naze kugenda kumubwira ngo Blaise yagiye kumagiriza ibi mais quand même byaravuzwe yuko yavuga ati vous avez négocié avec le feu Nkurunziza là je suis là kumpa amashasha yiwanje nanje bati non dufise ama contrat twasinyaniye na amafaranga bashaka dutanga donc ashabereka les biceps ati non c'est moi qui dirige pour le moment donc il a fait ce qu'il a fait mais est-ce que c'était pour l'intérêt du pays niko yavuze izo contrat zoba zaringo ibintu bitameze neza à l'époque ndibuka ko bavuga ibintu jaye na pourcentage zirovenda ku gihugu c'était entre 15% na 5%. Si les papiers il y avait quelque chose de plus ariko arongera mais on ne sait jamais ko hataba hariho n'ibindi mushobora gusanga igihugu gihomvye surtout ko iyo muhene gosiara ku contrat nimba muri close atari ko bishika le gouvernement igahindura contrat ushobora gusanga babitwariye igihugu gikariha n'amande les pénalités n'ibindi ivyo rero nta muntu yavyinjemo ngo abigire ko mantu z'amatohoza akomeye moi quand même on a su que vyabaye y compris même les contrats za kantuze za bazita wikime ya terre zari zisa nk'izasinywe mais c'était moment zirahagarikwa. Est-ce que nta maendamilité n'amaintere n'ibiki byose Burundi buzosanga bwatanze ku bintu nk'ibyo cyangwa ugasanga aba investisseurs baratinye gusura kugaruka ku investir mu gihugu kwavuga ati les contrats zacu ntiziba ziri stable
zishobora gushika à un certain moment ugasanga barazitwatse moi quand même ça ce sont des risques ziri mu bihugu bitandukanye barabizi ingene babicongana navyo mais c'était ça nashaka kongera ku bijanye n'ibintu by'amamenyere mu gihugu c'est autre chose tudashize ku bijanye na énergie navyo nkuko twako turabivuga ivya carburant uwo munsi benshi baravuga ko hari igihe igorana parce que habayemo ibintu byo kujyana hagati y'abantu bari important parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière murabizi hanyuma na distribution yayo nayo nyene ugasanga bimeze uko plus y'ivyo hariho n'ibintu bijanye n'imiti twarigeze kumva récemment nta gihe kinini giheze le premier ministre ariko arivuga yuko hariho abantu b'abakomisiyoneri muri ico gisata c'imiti n'imiti ushaka kuyimporta naho wowe bifite amafaranga yawe bigorana uri obligé gusanga baciye k'abo bantu donc abo bantu baricaye ngaho que de non il ne faut rien mugabo uri obligé wowe ugomba kwikorera business yawe kandi yinjiriza igihugu igafasha n'abanyagihugu uri obligé kubacako bari haje akamaro n'akaye bafitiye igihugu bon ça c'est autre chose yo discutako mais quand même on fait des critiques comme ça si ça peut aider à changer quelque chose babikore ivyo kutubwirira ama opération comme atachari karamara nous on a besoin des résultats si bashobora kutuzanira igihugu ntuze igitoro kigakwira abanyagihugu bakakironka tamye si bashobora guteza imbere abanyagihugu tukaronka amabarabara ameze neza tukaronka ama infrastructure akomeye abantu z'abakozi ba leta bagahembwa neza bakaronka retraite tout ça et les logements sociaux duba tubona ziba zikeneye mu gihugu nimba bishobora kuboneka tamye ariko ibya operation comme bikagabanuka no commerce bo Ego Blaise icyo nagira nongere ko kubya Musongati nanje bon kuri weekendi nuko apparemment ijya nikere Musongati ntiri rentable tudafise train tudafise chemin de fer ishobora kubishikana kuko urabona yuko abantu bamwe bashaka kuexploiter kuva kera ni soit aba Australiens canke aba Sud Africa sasa kugira uzishikane mu izine yabo biragusaba ko transport iba idakuta de toute façon ce que ça va finir par coûter muri make il faut que le prix de revient soit bas hanyuma kubitwara n'amakamyo n'ibiki byose ni nk'ibi nyene by'igitoro c'u Burundi kera caza n'ubwato hama même pendant embargo on pouvait vivre mugabo ubu je zo kukizana n'amakamyo namwe murabona aho bigeze Rumata la parole est à toi tugira ukuntu wakiriye iyo tunnel igiri sauver u Burundi iheruka kuba découvert alors qu'il maze 3 ans il est exploité hama tuce dutangura guha ijambo hoba bagabo hamwe na Mugisha merci beaucoup urakoze ariko nasenga yumva Lize yaje ubona ko yase kuduga ubwo bugera afatira aho yarageze kugira ngo aheze ico yaragiye yawe nta bintu byinshi numva no bivuga ko ibintu vy'amamine ikintu gusa jewe nemera nuko d'abord kuvuga ngo ni ikintu gishasha twese turemera ko atari gishasha hama ikindi naco minze muribuka ivyo bintu rega ntibiri mu Kirundo gusa ni ikibazo cerekeye ayo maminere byaje ari uko president dufise no munsi yashitse ku butegetsi agashaka guhagarika ivyo bakora abo bari bafisanzwe babikora bari barabihawe uruhusha na l'ancien feu president Nkurunziza rero urumva ni bya bindi byo vuga ngo reka nshiraho abanje nawe rero mu byo bashira abanje ico que je remarque nuko president no munsi dufise hari ukuntu atazi kubika kabanga canke atazi kubitira mu mufuka neza nk'abandi adakomye induru canke atabivugiye hejuru nabundi ho nta nyungu nimwe hari ntitubona icinjira n'atari gishasha zacugurwa kuva ngo 2018 sinzi ko mwabonye n'urya muntu wa Bumeko urya nyeneyo acukura mwaramubonye ni wa wundi yafungwa agafungana na guverineri wa Berube urumva ni bya bintu toujours la même chose ntabwo abarundi bashaka kucungukamwo tureke n'abarundi rusange nabagiye babamwe autorantu yayo mami nta kintu kimwe bacungukamwe atari urupfu kuko babicukura ni artisanal c'est pas même professionnel uvuga ngo baranabakingira ni urupfu gusa baja gukurayo ivyo rero ntibiri mu Kirundo gusa biri za Cibitoki Rugombo hariya za Mugina biri za Kayanza hariya za Kabarore ni by'abantu tura twumva bavugwa toujours le même nom uno musi twumva Mayondoro witwa Mayondoro acukura hariya za Kayanza za Kabarore afitanye ibibazo na BCB niwe aja gutera ibibazo muri BCB avuga ati amafaranga yashaka gushika naho utwara BCB umugabo yihagarara avuga ati no suko bigenda bamutwara fois passé sinzi ko bamuboshe sinzi ko bamutwaye igitsure baja mu mujana muri renseignement
urumva ukibaza umuntu atwara BCB banki aja kubazwa muri renseignement kubera ngo atahaye amafaranga umugwiza atunga runaka ibyo bintu byose ni bimwe bikwegana en fait je ibintu bya nukubesha nuguheza abana Nori ya PCB yabaye ryari ntabyuzi wapi navyo narinzi kandi sinarinzi yuko nujya muntu muri Bumeko yari yarafunzwe yatanze ngo 3 miliyari kugira avemwo mu gasho yafunganwe na umwe bariko gukura gouverneur wa BRB barafungiwe hamwe niwe acukura muri kijya Kirundo donc ukaca umubona ahetse mu gasho ntituzi camufungiwe ntitwabonye hano ahagaranye na president mu Kirundo ngo bacukuye ngo bararonsa imari yi kandi umaze plus de 3 ans ubicukura kandi ubicukura amakuru je mfise yizewe nuko ne hajya Kirundo umuperezida wacu yitavye Imana yari mu actionnaire bari babisangiye nuri neve yafunze none we mwumva tuvuga iki ahubwo ikibazo gihari ifoko tuza tuvuga ibyo tuzi ariyo kuvuga ngo tuvuga ngo nyabuna ngo byageze gute ngo cacukuwe ngo umuzungu yacukura no nituvuge d'abord abo babicukura abari bo umuntu yimba shakishe abavuge iyo Bumeko ni bande uruhara president yagiye yitavye Imana yarafise ngo nuruhe uno muzi kuko ibahagaritse ibintu by'abaminere abantu babahagaritse gucukura mu Burundi haba impamvu yi nigiki cyahindutse muri leta nigiki cinjira uno muzi nikiye ciyongereye ku buryo bavuga ngo barahinduye ngo baramodifye abaye ibintu by'ama les intérêts ibintu byo kubesha en fait ni ibintu bidafise sens tuba twirundamwo tuvuge ariko la réalité derrière nuko aribo bari abantu bo hejuru abijyanira bakakoresha ibituza ati genda komeye nije wengezweho no munsi hajya banje nivyo kuko nkuyo Mayonde ndakubwiye ahubwo ndatanga ko utabizi oya Mayonde ndamuzi ariko sinarinzi ko afise pouvoir yo gufata umuntu akamutwara gufata directeur wa banque BCB ngo nagusabye amahera bamushize ko pression baramutwara ngo yimye amafaranga Mayondori muri BCB haize in des semaines byaravuzwe cyane ahubwo nuko nyene abantu tutitaho amakuru ako je nayibonye kuri Twitter kandi ngiye gucukumbura mbajije mu Burundi numva nivyo ndavuga nti bya bintu birakaze harumva birateye ubwoba umuntu atwara banke ushaka kuja kubazwa muri renseignement comment sérieusement aho kandi Blaise natwe yabibonye kuko mwico gihe yaje kutubwira yuko BCB yungutse namba ibice bingahe urumva acaja gusaba amahera yasize nazara batubwira ati ebana ahubwo ibyo byose ari mu minwe yaransenyemo urumva ivyo bintu hama kaca tubwira impamvu wari mu minwe nuko atahaye amafaranga ashaka umugwiza atunga yitwa Mayondori uwo Mayondori nawe ajejwe iki niwe yinjiza mu Burundi nta kintu akimwe arishe muri impôt nta kori na rimwe ari urumva asangiye ama actionnaire na nuhora ari president nizanzoga naje ndashaka tuzobivugeho sinzi ko mwabivuze ibintu by'inzoga byirwa byica ugwaruka mu Burundi bari abantu bakora ziriya nzoga n'abantu bazwi n'abantu ba actionnaire arimwo ba president arimwo ba ministre arimwo les anciens généraux kwa nabo bantu mugabo ukasanga abantu bapfa ni gwagwaruka rufite imyaka 15 20 badafite ico bakora kugira abaronki iyo raha cyangwa ngo kuryoherwa ukirundamo ivyo ngo ni saporo namba ribiki tout ça c'est malheureux nkace nibaza ikibazo nti mbega regime yuno musi dufise ikakiri neza abarundi ico kintu ishakira neza abarundi ni iki kuko jewe ça me fait de la peine kubona inzoga 45% hey umwana ukana bayidandaza ngo nk'ibiyeri mu Burundi uriyumvira ivyo bintu 45% ivyo tuzobiyaga kundi munsi kuko jewe je suis convaincu qu'il y a un plan pour gusinziriza abantu kuko misi yose bijya ninka bijya bongereza bakora muri yande bakadistribuwa opium kugira abanzi ntibirevolte abanzi simvuze les indiens d'Amérique mvuze les indiens bo muri Inde igihe c'abagandi nibiki en fait umwongereza yaremeye ko opium isirikira gusa kugira abantu babe faible bakwame j'espère que atari byo bariko barakora mugabo bisa nk'uko byo bari ivyo ntushobora kwama wemera inzoga ziri frérate zifise amadogre angana kuriya hanyuma akaba ari abajeune a majorité bariko barazikonsoma quelque part tu veux casser la jeunesse tu veux casser umuntu wese au fait yoshobora kwirevolta sinzi kubganje nuko ni nkabijya mu butuyagira
akaduza industrie y'umuziki abantu bakirirwa muri kosa avuga ati ndafise nka 20 ans abantu baguma ari biwerewere tu vois donc bon nico je ndavyibazako duha ijambo hoba abagabo karibu mon frère abantu bakirirwa muri kosa avuga ati ndafise nka 20 ans abantu baguma ari biwerewere tu vois donc bon nico je ndavyibazako duha ijambo hoba abagabo karibu mon frère abantu bakirirwa muri kosa avuga ati ndafise nka 20 ans abantu baguma ari biwerewere donc bon nico je ndavyibazako hari ikibazo duha ijambo hoba voilà sinzi cari cabaye voilà ari umuntu ariko agira registre et peut-être attends, est-ce que j'ai activé les micros ou ils sont toujours désactivés? OK, good. Oba bagabo ijambo ni gwawe hama nimba ari umuntu afise uwundi muntu ariko arumviriza space ari hafi yacu ukaba ufise micro bwira uwo muntu ariko arumviriza space agabanye volume sinon tuca turonka amaeko. Merci beaucoup. Ari hafi yacu ukaba ufise micro bwira uwo muntu ariko arumviriza space agabanye volume sinon tuca turonka amaeko. Merci beaucoup. Hoba bagabo je pense ko ufise umuntu ari hafi yawe ariko arumviriza space kandi ko telefone yiwe yakije mugire soit ayizimye hanyuma wowe uvuge. Merci beaucoup. Hoba bagabo je pense ko ufise umuntu ari hafi yawe ariko arumviriza space kandi ko telefone yiwe yakije mugire soit ayizimye hanyuma wowe uvuge. Merci beaucoup. yamanutse n'ikibazo ciwe ndibaza kuko nari ntaje kubimbwira ko iyumva amajwi y'irepeta namanuke ubwo avemo agaruke kandi butangure gushasha nuko OK reka duha ijambo Mugisha Mugisha aserukira CNDD-FDD muri no space j'espère ko ataje gutoba ikiganiro ndagusavye Mugisha uze kuvugana imvugo yo kubahana nkuko natwe tububaha hanyuma atakurengera karimba abantu voilà ijambo ni gwawe urumva yari yavuze ngo karengo twamye ijambo ngo tukinya ngo aba challenger reka rero twumvirize challenge ya Mugisha karibu gose mu frère. OK merci ndatanze mwaramutse Mugisha amahoro meza nawe ni sawa. OK merci je ndashima Imana vraiment karibu ndashima Imana gusa nuko gusa mwe munyumvire utariko Jesi muranera induru cyangwa murangira akajagari gusa nuko gusa bishaka ko twumvikana mu vyumvi ako kimwe guzi cyose turabarundi. Please may I have a key to opinion. Rero hari ibintu bimwe nashaka gukosora mu byo bavuze ngaha kuvyerekeye ubunuzenya ivyabonetse mu Burundi ko d'abord ninuzeye ni nyungu. OK nako ndasohoka hanze ko sintera induru abantu baracaryamye mbabarira. OK je cyambe novuga kwari nko gushima kwanza kubona ko Uburundi bugiye kubona icyo novuga ati icyo buteza imbere icyo ni cyambere nimba ubutare bwarabonetse mu gihugu twoba bambera ahubwo tuvuga ati Imana nishimwe icyo twari twarabuze icyo twari Uburundi bwari ko burondera bugiye kuboneka nimba ari amadovize yashaka kuboneka buke muri ubwo butare bwacu bwamaze kuboneka. Hanyuma ikindi kintu nashaka gukosora kindi mwavuze ngo mbega mu mezi 6 birashoboka ko ivyo bintu ngo bizoba byamaze kuboneka muca muraduha ikiringo ngo cy'amezi 6. Ujya muntu uzenya yavuze ati twebwe turonse ibikoresho birashoboka neza na neza yuko tugira gute
turonke ubutare ngaha mu mezi atandatu turonse ibikoresho bimaze kugurwa bimaze gushika mu Burundi. Ntabwo bavuze ati ngo guhera ubu gushika muri December ngo bazoba baronse ubwo butare. Hanyuma ikindi kintu uvuga ati ngo kugira ngo turonke please don't make noise. Ngo kugira ngo turonke ngo amazine abikora ngo maka ngo turonke amatrain. Urumva ibyo ni ibintu nivyo ni byiza kuvyumvira gutyo, ariko umvize umukuru w'igihugu yavuze ati ubutare tuzobukorera aha nyine mu gihugu cyacu. Ivyuma byose bateza abanyamitahe, please mama, abanyamitahe yakora himiza ko n'abanyamitahe ko boza amitahe yabo mu gihugu bakore butare haje. Twarabonye baratwese na chantier yanuze ya lengo ivyo bakore mu gihugu, bisigura ko bishoboka yuko igihe mu mashini cyangwa igihugu kizogira na kontra nabo bantu cyangwa umuntu afite imitahe azoza akaza imitahe mu gihugu byose bingaho dans 6 mois bazaba bamaze kutwereka resultat nahitoba ari jana kwijana, ariko izo igize gute itujana mu mahoro cyangwa ituja mu iterambere. Hanyuma ari umuntu yavuze ku byerekeye inkwavu